baragenda abo bita ngo abapfumu umukobwa muhora mukundana mu myaka ingahe iri nyuma nk'itatu nyuma atari bangana ujye mubyaranye canke twaba tumuvuze oya sishaka kumudomako kuko ndazi n'ubundi shaka ko yidomako kuko ndazi bazokwimenya donc umukobwa mwakundanye uwa mbere yabikoze muri way jewe urumva bijya bavuga ngo ubohe umuntu agenda uwo ugenda uko ashaka donc yarakuroze kugira ngo umukunde wenyene apana wenyene ahubwo je nkora ivyo akeneye umukobwa mengeri yakwitwariye kwa nari nati sindavyibuka neza nyimba atari wari kurisigura ariko vyari ibintu by'abakobwa tubifate ko ikibazo cy'abakobwa arico cananiranye gigatuma andi asubira inyuma muri kariyeri muri ivyo bintu ubwo buroge harimo uburoge bwo kumva ko donc bamburaguze bambuze amahoro nivyo byo muri famille byo donc bakuroze kwangara famille kangahe bakuroze kwangara kutagira umva mbe wa muntu ibintu by'akamaro ndavyinyore nimba ndonsa amafaranga aguce mu ntoki ance mu ntoki donc bakuroze kutagira ikintu fata narashobora kuba nkozi diri miliyoni 8 ni diri umuntu uzi nyine atana rimwe araguhemukira bikanga ndaguha karorero ugomba utangure platform shashi nakaye kabigi uzozana gatandukanye nijya wahora ukoreramwo eske ho izoba yitwa gute ugerageje kuvuga amajambo make go out there and make your dreams come true Hola people turabara mukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha muko muraturabira ko je nitwa Noraske ntari wa gatandatu Noraske solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable nandi mazina menshi murabizi ko ndabakunda sana ariko muri iyi minsi bariko banyita papa haya ndafise akana kagahungu kari hiti gose kariko karakora ama content nako kaje kansubirire so ariko kandi ndabutse ko n'umunsi tuzakuba turi kumwe n'umutumire asanzwe ari umwe mu bamenyesha makuru mukunda canke mwakunze bivana igihe wamuboneye ko ariko igihe atari karakora kumbure mwabonye introduction n'ibiki afise ntaye nziza ariko kandi ndabutse yuko dushigikiwe canke turiko dufatwa mu mugongo n'ikinyobwa bitwa Best Tangawizi aka Biguvu kino kinyobwa kiriko kirandika amateka muri kano karere ukaba uri umujene ugomba kugumana iswaga hahandi urenganye n'abasto bacavuga ati umubire nawe ararenze niwiherezwe Best Tangawizi aka Biguvu ariko kandi ukaba uri umumama ugomba kubaka neza urugo umushingane havuga ati nukuri narashitse uca wihereza kano kaboro ariko turafise isabuni yifu yitwa Tiena nayo ni sabuni kaje karamana kaje karasara ni yasabuni ushizemo udufuduke urufuro ruza ari rwenshi rero murahawe ikaze gukoresha ibintu byo muri Tiena ariko kandi turafiseyo n'amakoto hariya turafiseyo n'ubufu ariko kandi turafise n'igitegwa bita igihoke nuko bimeze muri Tiena hari ibintu byinshi amanimero muko murayabona ufise ico baza udutelefona cyangwa ukatubaza ariko ndamutashi cyane umushiri wanje yitwa Fanny Lavine hariya aho mubona ko yabahaye irere sirenze ibintu birakaze gose so murahawe ikaze rero n'umunsi ko muri umujama nayo nkumbuye ngene ahora yintroducer niwe muntu wenyana ahora nkopya akavuga ngo nawe ni haravuga nawe ne kari solution ma ariko sukunkopya umwe wese abari Mr Solution arahawe ikaze cyane kuva hariya muri ACTV Andy karibu cyane murakoze cyane ndishimye ndabaramutsa namwe ndamusaba ko adukurikirana nubwo tubakopya ariko rihaza yuko ngo nta numwe yakoze iciwe wenyine ni Yesu gusa yes je twese twaje tubisangaho karibu cyane murakoze ndishimye ni cyane hasa neza nanje nkeka cansa neza cyane usa neza cyane kandi umwe n'ibintu biryoshe shobora kundongika gutegura ubugeni vuba mu myaka nk'itanu 6 ni myinshi nenzi yuko ari muri iyo bwiza Imana ihezagiye bikaba no mu mwaka uza ni sawa ubugeni bwawe inzo butanze warambaye iyo koti oya ni ngombwa kabisa zota cyane so arahawe ikaze namwe murahawe ikaze mu korikore dukurikirana twibutse yuko Andy numwe mu bamenyesha makuru bamaze gukora ibintu byinshi na cyane hariya muri ACTV aho yari TV usanga iba hafi abantu bato ntiyavangura canke ngao akumire ariko aracikiye kirekire atari karakora kubera iki utari kurakora ikintu gihe cyose impamvu ntariko ndakora indende gato ko tugerageje kwigira ngufi n'ubuzima muri rusange umuntu wese abamwo canke bishoboka ko abamwo wabubayemo hari uwabubayemo hari umuntu utarabamwe ashobora no kubamwo
ni n'ibibazo muri rusange byabiteye kuko nta muntu n'umwe ashobora guhagarika ikintu akunda atampamvu. Muri aka kazi ugira abantu benshi mukorana mu buryo bugiye butandukanye. Ku ruhande rumwe ntibyagenze neza nk'uko twari dusanzwe dukorana, tugira ikindi kibazo, turibwa ibikoresho, tubwibwa n'umwe mu bantu bari banatwegereye. Mu nyuma aho twokwisuganya kugira ngo duce twishira twiyegeranya kandi kugira ngo dukore, tugira ikibazo turakikwa n'amagara mu buryo ntakunze kwemera, ariko nemera ko binabaho kandi nakunze guha power nini cyane. Bakunze kuvuga ngo kuruga, jewe urumva birangora kubivuga muri yo wemba, numva nyine nkwiye ari ikintu nkwiye kugwanya, ariko birabaho kandi bamwe na bamwe n'imbere yuko bitubako ari abari batwegereye bakanatubwira hatabaye iki tuzogukorera iki, turifuza kukubona nyine uri hasi usubiye muhira kujya nkaronka umuntu andungikira audio ukambwira ati ngo twakubonye mu gitondo uri kuratera umuswaki muhira kwa mama wawe. Donc bakumva ko bashaka nsubire bambone mba kwa mama. Rero muri ubu buzima ari abantu muhura bive naho na hatoye ugeze burya abafise benshi ababaza, kandi ugasanga wewe ku ruhande rwawe uragerageza uko ushoboye ukisacrifice mu bantu bibiri uronka uhuye mu ukabikora, ejo muhuye n'ubikore bakabona umengo uramwimye, akibagira ko nawe ubura nawe ufise byinshi bikurabo. Rero kibi kintu gikomeye kinkomereza ku mutima cyumwe mu bantu twahoze dukundana. Biraza kungora kumudoma ko, ariko umuntu agira ndafise imyaka yo kugira aba ex 3 cyangwa 4 cyangwa 5, ariko harimo umwe muri abo kandi caje kuntangaza nuko bitari rya mbere bimbayeko. Byarigeze kumba ko kuwa mbere, iyi ni inkuru y'ukuri, ariko nama nyene ndi numva nkwiriye kugwanya ico kintu mu buzima, nkumva nyene ko ari ikintu akwiye guha amahirwe cyane mu buzima. Ko bibaye rya mbere baragenda abo bitangwa abapfumu, umukobwa mwahora mukundana mu myaka ingahe iri nyuma nk'itatu. Nyuma atari bangana iki mwavyaranye canke twaba tumuvutse? Oya shaka kumudomako kuko ndazi n'ubundi shaka ko yidomako kuko ndazi bazokwimenya. Donc umukobwa mwakundanye wa mbere yabikoze muri way, jewe urumva bijya bavuga ngo ubohe umuntu agenda uwo ugenda uko ashaka. Donc yarakuroze kugira ngo umukunde wenyene? Apana wenyene, ahubwo je nkora ivyo akeneye we. Rero gushira mu icupa mu yandi majambo. Yeye uko ambohe. Rero akijayo uwo bajanye acaraza arabimbwira, arantelefone twavuga n'uwo mugenzi wiwe. Arantelefone ambwira ati allo, je ndazi ko bigiye gutahura. Uvyimama uvyime wanke kuvyizera, ariko ubizirikana. Uno munsi ntufise gahunda yo kubana n'akana n'akasa isahi ni ego nukuri ego ntaza kuguha ibintu ibi nimba atarabikubwira araza kubiguha. Yambwiye ko ari amavuta akora ibindi bintu byo ku mubiri usa neza kurya nyene yabimbwiye uko byagenze, umva biza niteguye. Je ndumva inguvu zimbwira ati ahubwo musuzugure. Ndabwira shaka ndavyisiga imbere ko ndavyisiga, ndazi ko atari amavuta bisiga asa n'amakota arabaho asa nk'uko kandi agasese kuko nyene. Ndambwira ati je ngoma ndavyisiga, ariko ndizeye ko bifise iyindi ntumbero kandi ngoma ndakwiye ko bitaza kumfata. Ndavyisiga jewe ca ndasubira aho yagiye. Uwo muntu namubwiye ati nimba uriko urarondera amafaranga, ko sinizeye ko uri umufumu ugakora ibintu umuntu bigasohoka. Nibaza nyene kandi n'amahera numvise bamumva naragiye nigira nanje umuntu akeneye umuti umukobwa mukunda wenyene. Naye mboho umukobwa ndigira umuntu akarondera umuti, baransigura bati sha nimba araya mukoresha sinizeye ko ari byo. Mu yandi majambo nyimba ntaguciriyemwo, ushatse kuvuga uti hariho abantu bamwe
kugira baganye umutima w'umuntu bashire gukoresha imiti. Yego. Donc uramaze guhura navyo ivyo bintu. Kimaze guhura navyo rigize kabiri. Rigira gatatu, hariho rimwe riri familiar ntashobora kuvugira aha kuko byo ni binini ariko nta buhamya ndabifitiye, ariko ndafise ubuhamya bw'ume mu muryango yavyeretswe n'umukozi w'Imana. Rero jewe ivyo kubera ko atari ubuhamya bwanje sinobivugako, ariko urumva ni ibintu vyagiye vyongera mu byo maze kubona. Kubera none uwo muntu mukundana yahisemo kugenda kukurogesha ko ari kugira ngo afate itunga ryawe canke nuko yabona udafadika ufise kageso k'ubumaraya, nitize iryo jambo ubumaraya naho tamumaraya umugabo abaho, bwari ubuguruguru canke yabona amenga ntumwizeye. Je nibaza yuko umuntu wese afise ko ameze mu makategori yose, mu rugo, muhira, muri famille, mu bagenzi, mu runkundo, umuntu wese afise ko ameze. Je ndi wa muhungu ndakwereka uko nkeneye, sindagutegeka kuba uwo nkeneye, ariko ndakwereka ko ndavyipfuza. Mbonye bishoboka kuba ujya nkeneye, ndongereza speed n'inguvu muri ico gikorwa c'urukundo. Ko maze kubona ko atari vyo urimwo, ko je birahangura kugira umukobwa nkunda ngo ndaguhevye. Ndashobora kuba muri ubwo buzima nkiyorosha bimwe yigira nk'utabibona. Rero iyo maze umukobwa maze kubona kumenga ibintu byose usigaye umurekerana, ariko nkakwereka ati kindakizi akabona ati umuntu hari abakobwa ngaha mu isi tugezemo babakeneye abahungu basanzwe mbere babitaho keya babakunda, ariko akaba akeneye n'ibindi binajamwo bimwinziriza amafaranga. Hari umukobwa yumva nyene ko kugira ndonka amafaranga afadika, ega ariko mvugana n'umugabo, ega ariko hari n'abantu n'abakobwa bamaze gushira mu mutwe ati abasore ntibahonga, abashuga dadi nibo bahonga, kandi akumva yuko umushuga dadi ntazomubaza ngo uri he, uri mu biki, gira ibiki, donc nta mwanya muronkera. Yagakenera bamwe batamuronkera umwanya, agaca kajana n'undi muntu rero we akunda avuga ati akangoma ndakagira kiwanje. Rero iyo umaze kuyumvira ivyo vyumviro, niyo nyanduruko yo kuyumvira yuko woja no muri ivyo bintu, kuko maze kuburondera amahera muri izo nzira, kandi ugaca wifuza n'urukundo nyakuri ku muntu mungana generation zimwe. Ni hamwe umva maze gukunda amahera cyane, kandi kenshi iyo twipfuje cyane amafaranga turakora n'ibitari vyiza. Nimba ugiye gukora mu miti kugira ngo uronke abagabo baguha amahera, ejo wa muntu nyene azoguha n'umuti kugira ngo ubohe umuntu mukundana, ibintu byose abisupport. Nimba azona kubona n'umugabo avuga ati mafu birumvikana. Uriko uravuga yuko wagiye urahura n'ikibazo mu rukundo bituma kumbure na kariyeri yawe yo kumenyesha amakuru isubira inyuma. Abakumenyereye barabizi yuko wari umuntu w'ikigangi konsumvya gose, ariko ndabona yuko naho utaranshikira uriko uratera unyababa kugira ngo kumbura umubiri wawe upunguke umere nk'uwonze. Ni kubera urwo rukundo canke kubera ko karoge canke ni uri kuri regime? Ivyo navyo vyagenze gute? Ni kuvuga ni muri make zaba ari stress z'uburyo buhe. Je sinagira depression ngo kubera urukundo, ahubwo naza kugira depression kubera umukobwa ariko akora ibintu nk'ivyo. Bon, no umwe ni babiri mu ba ex banje ba Nemphis babikoze, ariko uwa mbere byari bigufi kuko twace tugira bon, uwa mbere urumva byaciye bihagarara kandi ntihabaye ibintu byo kubandanya. Ubundi ibi byabaye mu buryo we yabazi ko ari mu mafuti menshi, ndamufashe jewe nkevita kumusohora, kusohora amafebrese yiwe cyangwa amabi yiwe, ko nabona ataco bimaze, kuko ejo azohura n'abandi ibintu nk'ivyo. Ariko we nyene ugaca usanga ni wa muntu ashobora kumva yuko adashaka kuntakaza, bigatuma ahubwo yo kongereza speed. Nanje nkaca nigira ikijuju yumviye gukora ico kintu ngo agushize mu macupa, ejo n'ibindi yo bikora, kuvuga uwo muntu ashaka ntagutakaza. Ukiri ngaho nyene narabonye ikiganiro sinzi cance mu maso menga hari kuri TikTok I think muri kumuragira live menga na Nelinat nivyo yari live ya Instagram, yari live ya Instagram. Muri ko muravuga ibintu by'abakobwa nyene, umukobwa menga yari yakwitwariye kwa Nelinat, sindavyibuka neza nyimba atari wari kurisigura, ariko vyari ibintu by'abakobwa. Tubifate ko ikibazo cy'abakobwa arico cananiranye kigatuma andi asubira inyuma muri kariyeri.
canke ujya munsi naho byari biki wariko kumenga wari kuri siguro bibaza bijya byari ibintu by'umwe muri abo bakobwa nyene bangize ko irementanya. Urazi Noraske gato ubu buzima nubwo wowe ufise umutima ugumye gute, umuntu uzi ko hari kimwe yagukuyeho gushikana kuri kabiri, nubwo woba umwanka gute, nubwo wumva mwopfa iki, umutima umukwibutsa ikintu yagukoreye. Nibuka ko hari ikintu kimwe ujya mukobwa je harageze igihe numva ko ntifuza gukundana, donc ntifuza gukundana, ntifuza kwibuka kuko nagwane ngwane yihe yantera stress. Umuvyeyi wanje ari mu bantu berekwa bijya bintu akabimbarira bikamugura kumwe akabimbwira kubwira ko umukobwa wawe aje mu bintu by'ubupfu. Oya we yambwira ibyo muri famille, nanje nkaba nzi ibindi no nta mubwira ariko nkaca ndabifatanya ko usanga ariko nagwana n'umuvyeyi karapambana jewe ndavyinyore. Cece ndavuga ati reka profita akako kabaya kanya n'akazi katayeko karagenda uko nshaka, singwana ubunyene nkore nitegure nitonze nge duke ariko mbanze mve muri vya bibazo. Kurumva vya bibazo ndabigumyemo ibibazo byo bakuru kuko ntaho uzokwitwara umuntu ngora kuroga, ntivyemewe mu mategeko. Canshaka kubanza kuyiha umwanya negera Imana, nkegera abantu bake nkababwira ibibazo byanje abakozi b'Imana, impanuro, amasengesho, kandi ndagenda ndaronka umuco, inzira, ndabona ibintu banyereka ibintu ngiye ndabishira hamwe binyereka ko jewe numva umutima wanjye unyereka ati banze urike gukora kuko niba fatanya no gukora n'ubu uri muri zanza usanga ahubwo ndabikuyemo ama content bya bintu nibagire ko ari ibintu byagombye kunyononera ubuzima bwose canke byanabwononye. Mva nava muri iki akaja muri ivyo bintu ubwo buroge harimo uburoge bwo kumva ko donc bamburaguze bambuza amahoro n'ivyo byo muri famille byo donc bakuroze kwangara famille kangahe bakuroze kwangara kutagira umva mbe wa muntu ibintu by'akamaro ndavyinyore nimba ndonsa amafaranga aguce mu ntoki ance mu ntoki donc bakuroze kutagira ikintu fata. Narashobora kuba mpozi diri miliyoni 8 ni diri umuntu uzi nyine atana rimwe araguhemukira bikanga. Ndaguha karorero kamwe koroshe igihe nkora twarakoze evenement le 31 décembre. Iyo evenement jewe nategerezwa kuyihembwamwo amahera atari make, miliyoni zitari nkeya. Ayo mafaranga navuga ati ca ntangura gukora mu kwa mbere, ntarimbura ikikoresho kimwe cyonyine cyo ntangura gukora. Ariko hariyo umuririmbyi atabonetse, ni je nari abaririmbyi urumva, hariyo umuririmbyi atabonetse muri evenement. Mu gihe atabonetse je amahera nari kuriho, byabaye nko kwanga ati nitukuri hari amahera wasohoye gendo tore muri ari yawarishe. Urumva ingene bigenda birica ibintu. Niyo mpamvu bakubwira ati ibirozi nibikora direct mu kutuvyumva ngo urabibonye, ariko ari inzira bigenda biracamo ibintu bikagenda biranga. Uwo muririmbyi atabonetse byasabye ko nzomurindira akaboneka kugira ngo ndihe yarakurishe none ibirebire urumva ni nakaroro ndaguhaye kandi siwe umva wacahura n'ikibazo siwe kuko ni ari no mu Burundi umva ni ikibazo naho ushobora gucuhura naco jere ndi wa muntu ntahura ubuzima bwose nkabitahura. Okay yo birumvikana turi kumwe na Andy Cedric n'andi mazina menshi Mr Solution, ariko kandi turabahaye ikaze rigira kandi mugume mwihereza kano kanyobwa karanaryoshe bakitwa Best Tangawizi. Tuko murumviriza intahe y'umuntu wanyu mukunda Andy yafashije benshi. Ndibuka ko yafashije abitwa ba Queen hariya, abitwa ba Jinera hariya niwe yabasohoye, abitwa ba Midi n'abandi benshi baba bari nyuma ya kamera mwe mutagiye muramenya, ariko arabwira ibigiye bitandukanye yuko bamuroze. Burya kurogwa ni ibintu bibaho. Kuva rero bakuroze ni giki watakaje? Ikintu wari ufise uvuga ati je nari mfise kumbura telefone iratakara, nari mfise iki? Bamaze kurogwa nta kintu kimwe urigera ubura. Je rero amahirwe nagize nibaza ko amasengesho ya mama wanje
naragize akantu gato ka reaction katari keza ku muvyeyi wanje kandi iryambere nabazo yumvise ndabivuze arashavura donc arababara cyane nisanga ndiko ndamera nk'umupinga umugwanye donc genre kutizira ivyo karambwira ariko nanka kuvyumva kubera ko numva ntashaka kubakigwa mu bintu byo kwizera cyane ivyo bintu bica bituma serurira ibintu byinshi burya namubwiye ati nimba ari uko bimeze rero ntibizohinduka ndi wa mwana wawe nyene kandi numva ataho ndaja naho biranshikana kuko muri focus zanje nizazindi nyene nshaka gutravaya nivyo ngwana kandi nshaka kubandanya ndagufasha kumwe vyahora batoya banye nshaka abataraheze ishure nshaka baheze kurya nyene vyari bimeze uwo munsi nyene cana mugira ati ndumva umutima unsezeranya cyangwa unyemerera yuko vuba kwanza ngura ibikoresho vya batoya banje babiri basigaye guheza ishure umwe yiga muri interna iki ndabikora kandi nk'icatura ico kintu naciye ndamurukira tuvuye kuri aperati nsengera vyonyene burya inyuma y'imisi 3 naciye ntangura kubona inyishu inyishu cyane ngo kuzibona bimwe byaza byanka yego si vyose ariko uwo munsi nyene mu misi 3 naciye ntakaza telefone ntakaje telefone natakaje 11 Pro ntiyatakaye computer ndareshi ndihenze yaramenetse mwijoro rikuze imeneka cyane ndavuga ati je simu kuja kuyikoresha ku maraki 6 igugu 1,5 numva ari bimwe ndayihereza nti we nimba wumva uyikoresha yikoresha ndayibwabiye ko uyikoresha gusa je nkuremo ibintu birimo ndabaho nkoresha telefone gato y'imisi 2 telefone yacu iboneka wow akagatoya nyene mfise gace kaboneka ariko kararutijya kandi kaboneka mu nzira ubona ko zirimo imigisha kandi gaca kaboneka gakurikirana n'integuro z'akazi uno munsi Imana ifashije umwanya barashobora kubona igikorwa canje ca mbere ku rubuga aho ngiye kugura urubuga rushasha urubuga rushasha ni Kiriase TV y'abantu 63 ntango yindi shasha ariko ibigoye kuronka ibikoresho iki Imana kirahezagira ariko harumva nyene no shinga inaye kuko muri abo babikora baranyatura ko ibintu byinshi kabisa tukiri ngaho nyene andi numwe mu journaliste ubona ko bari bahagaze neza bafise aho babaheza kumbure bafise n'imodoka nziza eske mbe iya modoka uracayifise imodoka biri muri vya bintu nyene nakubwiye namwe nyene usanga tudashaka kuvuga vyose ariko nayitije umuntu wibaze impamvu navuga ko ibi bintu bibaho bikora nayitije umuntu nawe acayitize uwundi ayitije uwundi ayitize umuntu sans permis acaragonga umuntu aho nashima w'umusirikare ariko yari yambaye civil cagira ikibazo ku kuboko no kuguru jewe rero ndakora ikosa ndagendayo ndabimenye kuko yari kizini inyuma baza abantu ngiyeyo umva abantu baramandone bazi ko ari jewe ndajayo ndakora akantu k'ubujanja nashaka kwerekana ko ari jewe nagonze ko yaje mu document kumbe bamaze kumufata video wabikoze kandi yirutse cyangwa mu indere cyese ko ari jewe mvuza wa muntu kurumva bigenze uko yari yagize ikibazo kinini cyane ndavuga ati bisaba sindana yiyumvire cararyamika mu rupango tubibayeho uko donc imodoka ubu yarafashe kubera imvuze uko kandi urumva nubwo noronka amafaranga sinoca niyumvira gukoresha kwanzayo donc imodoka niyo yababa ariko urayifise yego ivyuwo muntu yagize ikibazo byaraheze narakemura kandi ameje kubikemura vuba niyo mpamvu mvuga ko Imana yagizaho muri uwo mwanya muri iyi misi mike yaranyeretse umwanya muto ihinduka n'iterambere yo mwavyumvise mushigikire andi mwaramukunze kandi yabahaye umunezero utagira ukungana yahuye n'ibibazo nkuko mwavyumvise cheno yiwe ntakifise agiye gutangura cheno nshasha arakeneye support nimwabona ikiganiro ciwe muzomurabe muzomushigikire ariko kandi murumva yuko yagiye kugira nibibazo guhora nibibazo by'abantu bakoroga guhora nibibazo by'abantu bakwanka batakwifuriza iterambere n'ibindi bitandukanye ariko MC Andy
ni kihe kintu rero cyagushikiye muri ivyo byose, ni kihe kintu muri ivyo bintu byose byagushikiye, ni kihe kintu byakwigishije? jewe nize byinshi ariko harimo inyamukuru. Icya mbere twirengagiza, tureka, tugira iki bro, warakoze neza Imana ntiguta. Kandi akwibuza ikintu kimwe, ejo hari ijambo wambwiye nkishika, wambwiye ati wewe wabanye neza n'abantu, nta muntu bireka kugushigikira, nta nkoho yari iri ku mutwe wawe, kandi sinarinda navyiteze, sinarinda bizi ko no biri no mu bwenge bwawe. Ariko muri zijya neza dukora twishugwa na bake, Imana itwishuriza ni bake bagaruka. Ariko bajya bake baza mu mwanya mwiza, mu mwanya ubakeneye kandi utari ubiteze, mu mwanya ukeneye umuntu ariko utamwiteze, ugiye nyene utiteze niwaza canke akaza n'undi ariko kubera iciza wakoze. Je ndibuka ko madamu wawe yarigeze gukora filme, sinzi ko nayibuka, yitwa I'm Sorry, kuri STV nyene. Iyo filme umuntu yabakoresheje namuhaye akazi k'amahera menshi cyane, menshi muri irya myaka yari menshi cyane, ariko nta n'umunsi yigeze ambwira ati ndagushimiye. Ahubwo ikintu yakoze, je ndamurondeye ndamubwira ati mfasha aka kantu k'aka publicité gatoya ko ku radio, yambwiye ati genda urihe, baraguha amategeko yose akurikiza. Ndabizi ko ariko bimeze, naciye kuri wewe kubera nzi nanje ntabuze icyo twafashanije, ubinyorohereza ibintu kandi ushiremo intege bigende neza. Genda hariya byose niyo biri. Rero turakora ibyiza, je rero sinzi kometse, je nagukoreye iciza ntukinyishure, nkaronka opportunity yo kubivuga, ndabivuga kubera nubwo nanje nokora ikibi kimwe uzokivuga wibagire ko ari byo ninumi. Ariko ntabwo ari vyiza tout simplement kuba umuntu, ntibyari bikwiriye ko tuba abantu tutibuka ibyo. Rero iciza ca ikintu ca mbere byanyigishije nuko muri dukeya turonka gufasha ni byiza, gushigikirana. Ica kabiri, kwizera cyane ntabwo ari byiza mu buzima, kandi na Bibiliya bivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu, twizere ariko tugira amalimite. Birumvikana. Ariko kandi MC Andy, nyimba ntakwinjiriye cyane, ndakunda kubona postinga umwana wawe w'umukobwa Mengo, akana keza cyane. Naho naherutse kurama Mengo maze imisi tagaposta, ari ingiranije maze imisi ntara amastate, ariko biboneka ko ukunda akana kawe cyane. Ariko inyuma y'umwana haba hariho umuvyeyi wiwe. Habaye iki gituma mama wiwe udashiye kumuposta, canke mama wiwe mwapfuye iki gituma we utomwiyumvira kumbure kugira ngo uve muri ivyo bibazo uburimwo byo kubukundana n'abantu batandukanye bagatera bakugirira nabi? Je nibaza ko nta muhenga w'urukundo ahari, ariko muri experience no yamfise mu rukundo nuko hari umuntu kwanza yanyigishije ikintu, kandi je kuri je niko nacakiriye neza. Jewe kweri nimba umugore wanje ndamukunda bivanye n'ingene tubanye, ingene yambara, ingene yifata, ikintu cyose ciwe noshira kuri stati yanje, kubera abantu twarabaye nabi. Iyo ndagukunda vy'ukuri ndirinda ibibazo, kandi iyo niyo nawe ndambona ko ukiri muri za nzira. Je niba nja ku makamera kubera ubuzima, sinja kugira ngo mvume, kuko imyaka nakoze nari nkwiye kwigira hejuru cyane, ariko nkora kugira ngo ndonke icyo mbeshaho. Ariko hari haba abakobwa, izo generation tw'abakobwa tw'ubu, hari tuba dukunda tumenyekane ku marezo sosiyo, kandi bimaze kuko kenshi birapfa, kuko kumenyekana kuri rezo sosiyo bitandukanye no gukora uyinziza amafaranga. Akarorero gato, abana banyu bari kuri rezo sosiyo, ariko bari kuri rezo sosiyo y'akazi, kote y'akazi, apana kote ngo bambone. Niyo mpamvu gushino sa bamwe tutazi iyo mukuru yagiye, kandi twarabonye ko yuri indege, benshi nituzi yari, sinzi ko ari ababizi, ariko benshi nituzi yari. Aho nkunda amaze kumva nk'ibihugu nka 6 yagiyemo. Bisigura iki? Biguma mu rukurukuru, ariko birafasha iyo wirinze, kuko nzire zose singene zimeze. Nashira habona ibintu, hari igihe noba ndi seriye,
undi muntu akaboneka akabifata nk'umuhuni vya bindi nyene byo ku marezo sosio. Rero je nizera ko sindaba wa muntu wo kwizera kwera ibice byinshi kuyijana ko umuntu turi kumwe ari umuntu noshira ku marezo sosio yanje. Turi kumwe tutari kumwe sindaba uwo muntu. Okay. Ugiye imbere yuko tuja mu yindi parti bibazo reka ndakabaza akabazo kanyuma. Ugomba utangure platform shasha. Nakaye kabigi uzozana gatandukanye nijya wahora ukoreramwo eske ho izoba yitwa gute? Ugerageje kuvuga amajambo make. Ni kuvuga kubera abantu bamenyere kuri irya zina kugira ngo abantu byorohere kugaruka bamwe bajya bari haya bagaruke. Nayise kujya nyene nongera ko igiharuro kimwe kuvuga ni STV 1 STV ugasimbuka ugandika igiharuro kimwe ego uzotangura gukorera ko ryari muri indwi nyene dutangureje kwa mbere safi muri indwi nyene mwavyumvise. Reka rero tuje mu yindi parti abantu benshi bakunze kukunda tuve wanashima muri ivyo bibazo nibiki twigire mu tubazo dutandukanye cyane utubazo tw'utuntu ariko ibi bintu jewe wewe ni wikubitire nta kibazo shaka kuba nabikunze ni binwere nta ngaruka mbi bifise ivyo biravura. Okay, tugende akabazo ka mbere karabaza karavuga gati urujo ni giki? Urujo ndiko ndacumva ariko ndiko ndagitora. Urujo nurura urujo ni giki? Bakiyuwa kisebe ico uruco gusiyumbwira ko ibi bipare ni giki akatucihoze basi urusyo rwobwo ni giki? Urusyo nibaza ko ishobora kuba ari imashini isi yaho isekuru ubye urusyo navyo natoye urusyo ariko urumva ko ari ikintu gisya. Okay, muri commentaire baza kukwishura nawe uraza kubirondera ndetse kubikubwira kugiruze kubirondera. Oya mbwira sha urusyo reno ruki? Urusyo ni old machine ya kera isya yabari ibuye n'amabuye nibuye zibiri bashira kintu hagati bagashyuha. Ego nigo rusyo ndavyibuka kuri ama urujo nago ni parti yamenetse ku nkono ijya nkuni meneka imeni iyo yamenetse kajyaga parti yo gatoye bakita ico kwe ntashare gutora muri capital umenye ngo urujo ngo ni inkono ariko agafuni ko kurakaza yego agasuka gatoye bakunda gukimbisha za toilette za kera z'ikinogo akayira gazi. Okay, ikindi kibazo Coupe du Monde yatwaye footballer Espagne no kubwira match zose. Okay. Sawa, mbwira equipe zitatu ziri mu Burundi zikina basketball. Ndanazirenza ntuka Urunani Dinamo nizo zizwi cyane. Ijya yindi bayita ndiko shaka kuvuga izo nkunda izo zizwi cyane mu Ngagara yitwa mwe zitatu wazibuze sinzi ko biba ndayitora ari izindi Dinamo Urunani cyo no isore nkina n'abakinyi bazo mbana n'abakinyi bazo wanashima. Ijya bayita gute oya reka mvuge muzinga kugira simpushe muzingiriyo yo umusozi wa Heha ni umusozi wa mbere muremure mu Burundi ndakunda kububaza cyane. Wewe ubaze ko utumbereye mu yihe ntara nza gutera basanduka ko navyiza ariko ni parti tumbereye yihe ntara shani ni inzira za Kirundo Burundi. Ndazi ko ari izo nzira byose Kirundo na Bururi rega ntibiri hamwe. Kirundo ni muri izo nzira zibiri rero Bururi iri ni muri izo ntara zibiri. Oya iri muri Bujumbura rirari hama no bubizi cyane anu uba wabironde bariko ndabiso umunsi uzokorana. Okay, hariho uruzi gitwa Ruvyironza nigo ruzi gonyene mu Burundi ruhindura izina. Iyo ruhinduye izina gwitwa nde? Kaka ndaruzi mu kwishure sinzi niyo rutumbereye.
ariko umengo baruja uraruca muri kuraja mu Rwanda nivyo ngira uri kuvuga Akanyaru gani ivyo oya rurahindura n'amazina ruhindura amazina muri periodi icyo kibazo naco ushobora kuba atari ico reka twivire kuri ivyo Inarunyonga wewe baza ko yavuka mu ntara wenda kubaza mu bisanzwe ubufisi n'imbere yo kubaza ibi bibazo none basi ndakubaza ku Gasaka Kanarunyonga basi nturajaho gutembera ni hehe basa ngote no nico cyakoniye kwishira kandi babaza ibintu uri kurabikomeye rena ubwira ikintu kimwe iyo utabaza ati ku Gasaka Kanyarunyonga numva ko ndakiza sinari ibinyarunyonga nibiki umva wancaga ingwenya aho nibaza ngo n'umuntu yitwa uko oroshuge urazi ngo namwe kwiyumvira namwe kumwitiranya na Kanjenje Reka cyanyuma dije turagitse reka cyanyuma impene bibaza kivyara mumeza ngahe 6 ndayazi kwibaza ndayazi inkoko ikabandikira misi ngahe 21 I think wow ivyo bitoye so mwakoze cyane kudukurikirana ariko nawe reka ndaguha kanya umbaze ibibazo bibiri hama dije turangitse genda kubaza ikibazo giteye n'ubwo wewe n'umwicanyi mwinjiye mu nzu irimo abantu 50 umwicanyi aciye yica abantu 3 wibaza ko muri iyo nzu hasigaye ubwoko bw'abantu bungaha igitigiri kingana gute nibatse ko ari 2 ahejeje yego ubwoko bw'abantu hasigaye mu bitari okay igitigiri naco urumva ucukuramo ariko ubwoko hasigayemo 2 babicanye n'abitari baticara ruva jewe nticara okay ubwoko bubiri busigure bande nabande aho hasigayemo ibiziga n'abantu bazima okay ibitigiri ucuha ukuramwo nyimba twinje harimo ovuze abantu harimo 50 hama hinjira abantu 2 kumbwugo ntavuze wewe winjiranye n'umwicanyi mu nzu irimo abantu 50 umwicanyi aciye yica abantu 3 hasigara abantu bangaye muri rusange danka hasigara 49 wari wagerageje mu ntango bugitoro buciye none mu gitigiri kuvuga deja bose totalement ni 50 sekande cukuramwo 3 hasigara 49 bakomeye nibiziga 3 niyo nyishu nibiziga batubishiremwe gira ikiribwa kimwe cyonyene rudende mu Burundi kidapfa kiribwa gitetse kidatetse kibisi ariko cyitwa ikiribwa ariko ntigipfa cyane baza ko ari umwumbati kweri umwumbati ntumfurisi yakwiye kumenga baca bawugira ubufugashi n'umwumbati mubisi urapfa n'uri mu kuzimu urapfa hari igihe ubororose amazi menshi ico kintaco ndiko rero isabaki bavuga isabaki isabaki baca batera yumvira kandi kirazwi cyane ntigipfa nubwo rohera imyaka 100 ubuki akanyuma mbwira igikoko kitaba ku isi ariko kitagira rivanse kitasubira inyuma donc kitagisubira inyuma kitagenda gisubira inyuma kitagenda gisubira inyuma mvuze kitaba ku isi tubona tuguma tubonesha amaso genre kiba ku isi justement ariko ni isi tutaguma ducako ngo uciye ngaho urayibona kujya kwimene inkoko imbata kwa burya mid part asubira inyuma ikinyongo burya mid part fight ikinyongo ivuga ikikoko cyose gifise amaguru birashoboka ko gisubira inyuma urabitabura umonye kuko ntagira ngo cyo gira amaguru kitosubira inyuma ituma isubira inyuma gatoya ni ifi burya ifi nisubira inyuma nashize nisubira inyuma nanashize kakana kitaba mu isi yumbya kiba mu mazi akanyuma akanyuma sega bambajije byinshi byambabaje akanyuma karoroshe ngira ikintu gishobora kuba gifise amaguru ane aho kidatambuka gishaka gifise amaguru ane ikintu gifise amaguru ane kidatambuka
ari igikoko canke ari ikintu gisanzwe? Oya, n'intebe ifise amaguru ane. Inyishu yari yo nyene. Inyishu yari yo nyene. Yeah, mwakoze mwamuvise handi muzo mushigikire ni mwabona Ace TV1 muzo musupporting. Mwakoze cyane kudukurikirana. Ciao ciao, thank you.